Bakunzi bacano umuco w'ijambo ndabahaye ikaze aho muri hose, yizera ko mumeze neza, yizera ko amahoro ya Kristo iganje mu mitima yanyu. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, tudugije ibendera ryawe ry'intsinzi rihungabane mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, tugushimiye ivyo ukora ubuzima bwacu. Ivyo ukora Mana birahambaye, biratangaje. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe mu ndwi iheze, ukaba watwemereye ko dutangura iyindi ndwi. Mana, turasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo iyi ndwi dutanguye izibera umugisha buri muntu wese ariko aradukurikirana. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, aza kubone kugeza ku rundi rugezo tandukanye nubwo yakubonyemo mu ndwi iheze. Ndasaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo wawe ngo umukurikire mu izina rya Yesu, abone umugisha. Mwami, turagushimye, turaguhimbaje. Ikiganiro gifite mu maboko yawe Mana, kugira ngo igitango giheze mu wawe avugane n'abantu bose bariko baradukurikira. Urakoze Yesu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Na Yesu nashimwe. Ku mazina yitwa David Nitunga, izina ry'umurimo Mandi Bishop. Imana duhane umugisha. Nimba utarakora sabone, uhimirize gukora sabone kugira uzurabana natwe mu biganiro vyacu dupostinga vya misi yose, kuko mu by'ukuri iyo tumaze gupostinga ikiganiro baca bakwereka notifications, ikwereka kumenyesha yuko hari ikiganiro gishasha dushitseho. Yesu nashimwe. Rero ibintu byo gutanga amalinki, ibintu byo gutanga amalinki ku bantu by'ukuri tuzosubira gukora kiretse muri groupe no kuri stati yanje. Ku bantu bafise nimero yanje barashobora kubona linki nzoba nashize ku mastati, ariko kurungikira muri inbox umuntu linki mu by'ukuri hariho ukuntu bamugaza bakurikirana ibiganiro ari uko bahaye link gusa, kandi na notification baba bazibonye. Rero ni byiza yuko umuntu akura kandi agatahura. Yesu nashimwe. Rero murabizi, nimba ari ubwa mbere ibiganiro byacu bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo 105, aho ni ku muntu mushasha atsama abana natwe mu biganiro vyacu bya misi yose. Ariko umuntu twirirwa turabana mu biganiro vyacu bya misi yose arazi abo turi bo. Rero iyo Zaburi ni yawe, yisome kandi igufashe mu buzima bwawe bwa misi yose, uhinduke ugire ijambo ry'Imana rikubera itara mu buzima bwawe bwa misi yose. Yesu nashimwe, kuko ubuzima bwacu bwa misi yose tuba dukeneye itara. Tuba dukeneye itara ritumurikire inzira ducamo mu buzima tubayemo, mu byo dukora byose, ndetse ahantu hose turabe ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Mbese ijambo ry'Imana ritubere nk'akayunguruzo. Iki kintu ngomba gukora by'ukuri ijambo ry'Imana rikivuga kwiki. Rero tuca turonka umuco, usanga tubayeho neza. Kubera iki? Kubera ibintu byose tubicisha mu kayungiro k'ijambo ry'Imana, kakatwereka ibikwiriye n'ibidakwiriye. Uraza akayungiro karayungurura ibintu bibi bigasigara mu kayungiro, ariko ifu nziza yamanutse kaja hajya uba wagenye kwija. Imana idufashe cyane. Yesu nashimwe. Rero nshimiye mwese mubandanya kubana natwe mu postinga amalinki yacu. Imana ibahe umugisha.
kandi mubandanye. Iyo twashize ko ikiganiro ukabona linki, biroroshe wuguruye kuri YouTube uraba ahantu handitse share, umaze kuhafyomba baca bagutwara aho ugomba gushare, niba ari kuri WhatsApp, Facebook n'ahandi ugasha uklikaho. Rero ni ibintu byoroshe. Rero guha bagenzi bawe canke gupostinga link yacu ni ibintu bisanzwe, ntaco vyo gutwara kandi nta nico vyo kwica ku buzima bwawe, kuko twebwe tuba turiko turavuga Kristo Yesu, nta bintu bibi tuba turiko turavuga. Kandi n'abantu benshi bapostinga ibibi canke bavuga ibibi barahari, turababona kandi bakaba bari proud yo kubikora, ariko ugasanga abana b'Imana baba baratinya gupostinga ibintu vyiza. Rero reka ukora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe. Nkuko twabivuze, hari ishuri ryitwa MTS rigiye gutangura mu minsi iri imbere. Iri shuri ritegura abamisiyoneri, abantu bafise umuhamagaro wo gukorera Imana. Iryo shuri rizotwara indwi 15. Rero inyuma y'indwi 15 tuguha urupapuro mpuzamahanga rwemeza yuko wewe wahejeje iryo shuri canke ukwiye gukorera Imana. Murabizi muri iyi minsi ibintu vyinshi biriko biragenda bishinduka, ku buryo abantu bagusaba no kugira uvuga ubutumwa ngo utegerezwa kuba ufise urupapuro ko warize ibintu nk'ivyo. Ariko tuba dukeneye abantu, vy'ukuri naryo sengesho ryacu, abantu bafise umuhamagaro wo gukorera Imana nk'abamisiyoneri. Rero aho umuryango uba wuguruye ku bwawe. Umuntu yifuza kumenya Imana kugira nawe ayimenyekanisha. Umumisiyoneri n'umuntu agenda akitanga, agaheba ivyiwe n'abiwe akagenda agiye gukorera Imana gusa. Rero vy'ukuri abantu nk'abo turagerageza kabigisha umwanya munini cyane gose bariko bari ijambo ry'Imana gusa, atakindi mpaka izo 15 zigahera. Kandi hakaba no kugenda mu mastage arizo twitwa outreach. Hamwe n'ivyo vyose biheze, tugaca duguha urupapuro mpuzamahanga. Rero turiko turakreya impapuro mutegerezwa kuzuza ku muntu wese yifuza kuza, hama ukaprayinga. Uhejeje ugaca uzizana canke uzirungika kuri email, hama umaze kuaprayinga uca turaba, hama ukamenya ukuntu tugufasha. Yesu nashimwe. Rero mu minsi muzobona dutanguye kurigirira publicité ishuri. Yesu nashimwe. Kandi mu minsi muzobona n'ibintu bihindutse, ku buryo muzoza murabona kuri channel Umuco w'Ijambo hatavuga Ikirundi gusa, n'Icongereza ikoreshwa. Diro channel yacu canke ministry zacu zigiye kwaguka, zigiye kuba nyinshi, ariko Ikirundi zokibagira. Yesu nashimwe. Ikirundi tuzoguma tucibuka, kuko n'iryo shuri canke n'ikigo kizokwitwa canke kitwa Umuco w'Ijambo Ministries. Yesu nashimwe. Rero wifuza kumenya byinshi, abifuza kwifatanya natwe, abifuza kudutera inkunga, muhawe kazi. Imiryango mwese iruguruye. Nimero zacu ziri ngaho, email zacu ziri ngaho, bashobora bahamagara. Yesu nashimwe. Reka twirabire ijambo rihindura ubuzima bwawe. Ikiganiro cacu ijambo rihindura ubuzima, mu by'ukuri tugiye kuraba aho tuza gusanga yuko ivyo dukora byose Yesu agiye kuza. Haraheze iminsi myinshi abantu numvise umunsi umwe
umuntu akavuga ati maze imyaka n'imyaka ariko numva abantu bariko baravuga ngo Yesu agiye kuza, ariko haheze imyaka myinshi ni Yesu ntaraza. Kandi nibuka mu myaka y'ibihumbi 2000, kumbure nawe uriko urankurikirana uravyibuka, mu mwaka w'ibihumbi 2000 abantu baragurisha ibintu vyinshi, baragurisha ivyabo bakabihombesha bagahombesha ibintu byose bafise bakagurisha ivyabo, avuga ati Yesu araje. None Yesu araje ngumane aya mafaranga, ngumane ubutunzi, ngumane ibi byose, ngumane aya matongo, reka ndabigurisha. Ariko hariho abajama bari bahishuriwe. Agira nababwire Yesu kuntaza, Yesu kuntaza mu by'ukuri ntaza mu buryo twebwe twibaza. Yesu kuntu aza ntaza mu buryo twebwe tumwiyumvira. Kabigishwe baramubajije ati ndazogaruka ryari? Nababwiye ati si ibyanyu kumenya, kandi ivyo nta muntu n'umwe yizi uretse Data. Ivyo rero kugira ubimenye bisaba wewe kwikonekta na Data n'ububizi. Rero impamvu zeta abo bagabo bagura ivyo bintu vy'abo bantu bashaka guhunga, bariko baragenda bavuga ngo Yesu araje, reka tugurishe ivyacu hama nyene tugende twabiriye. Abandi bagabo bakabigura. Mu vy'ukuri abo bari bahishuriwe barabona vy'ukuri yuko Yesu ataje, kuko abo bantu bagura ivyo bintu wibaza ko ntibashaka kubona Yesu, wibaza ngo ntibashaka kugenda muri iryo gihe ko Yesu yaraje gutora abantu. Ariko bavuga ati sawa, zana turabagurira, arabaha amahera. Abantu baragenda baragurisha ivyabo. Ibi bintu vyarabaye mu Burundi, si mu Burundi gusa no ngaho mu Rwanda. Abantu baragiye barara muri stade ngo barindiriye Yesu. Rero ca wibaza amasengesho bariko barasengera ngaho kubera babona Yesu agiye kuza. Sanga guma biyeza ati Mana mbabarira kana kariya, bari busy no gusenga, biyeza ati Yesu ntasige. Ariko nagira ndakubwire Yesu araje kandi ari hafi. Mu by'ukuri nimba urupfu ruri hafi yawe, nimba urupfu mugendana, umenye na Yesu Kristo muragendana kandi ari hafi yiwawe. Kandi umenye yuko ntushobora kubona Yesu cambaye uyu mubiri, bishoboka. Urupfu reka tuvuge ngo ni nk'umupolisi canke umusoda aza akagufata akagushira Yesu. Ariko ndakubwiza ukuri n'abantu bake muri ibi binjana canke muri iyi myaka yacu turimo bazobona Yesu agarutse ku bicu n'amaso. Sinibaza ko ari wewe canke abana biwawe. Yesu mu by'ukuri ari hafi kandi turi kumwe, turanagendana. Rero ibi bintu muzobitahura mumaze kubona yuko by'ukuri no kwizera no gutahura neza yuko Yesu akwegereye kuruta impuzu uba wambaye. Muyandi majambo, kuba Yesu akwegereye kuruta uko impuzu ikwegereye nuko Yesu aba muri wowe indani. Iyi mpuzu iri ku mubiri ntiri indani muri wowe. Niyo mpamvu iryo jambo barikoresha ati Imana iratwegereye kuruta uko impuzu zacu zitwegereye. Uko impuzu iri ku mubiri ariko Kristo ari indani muri twebwe. Rero Yesu araje ntazoteba mu buzima bwawe.
ntazomara ya myaka 2000 bavuze, kandi ndizera neza benshi nyuma y'iyo myaka 2000 baramubonye. Ko Yesu yaciye avuga ngo hahigwa bapfa bapfira mu mwami Yesu, kuko uwo umuntu yapfuye apfira mu mwami Yesu niwe abona Yesu kuntaza aje kumusanganira, aje kumutora. Rero si ukuvuga ngo Yesu araje nka kwa kundi yaje ari umwami bariko baravuga ngo araje ngo Yerusalemu, abantu bace batangura gutera ibitoke canke n'amashurwe n'ibindi. No, abantu bariko baravuga ngo Yesu araje baba bariko baragerageza kugukangurira kugira basi umutima wawe n'ubwenge bwawe bwiyumvire ku buzima rukristo, kuko abantu benshi uyu munsi barafatiriwe, abantu benshi uyu munsi barahuze n'amabizinesi n'ibindi byose, ariko nta mwanya bafise wo kwitaho ivyo ubwami bw'Imana. Kandi si ukuvuga yuko tutabikeneye, kuko umuntu uwo ari we wese nubwo aba adasenga, nubwo aba atazi Imana, iyo ari mu kibazo aratakambira Imana akavuga ati Mana ndakwinginze fasha, akavuga ati Mana ndakwinginze fasha ntabara ura muri ubu buzima. Imana irahari, ariko ingorane no kutayizera. Kumva umutima wawe urijana ku rindi uyizere nivyo bigoye, ariko bikoroha yuko ugira gute wizera ibintu bifadika kubera ubibonesha amaso. Kandi aguha akarorero, mbe uribuka inkuru ya Nowa ntiyakomeza kubabwira abantu ati Imana iraje hari ikintu igiye gukora, muze nyabuna twubakire ubwato. Akamuraba ati abatama b'iyi minsi mwe mwarasatse, nta bwenge mugira, uko niko musaza. Avuga ati sawa, abantu baragenda barinwe, bararongorwa, bagira ikibi byinshi birakogwa, ariko umunsi umwe bagiye kubona Yesu aje gutora abiwe. Haleluya! Yesu yaraje, abagororotsi yarabatoye, ariko nabo banyavyaha bararose umugabane wabo. Muri iyi minsi rero mu by'ukuri turi mu minsi nk'iminsi ya Nowa. Abantu bari busy gusa no kunywa no kurya, abantu bari busy gusa no kwambara no kugira ibintu vyiza, mbese by'ubu buzima nta kindi ivy'ubu buzima kabisa. Ehana nk'umugore, ariko ese uribuka wibuke basi yo wavuye. Erega umuntu yatiyumvira canke yibaze aho yavuye, niyo uri kuraja ntuhamenya, ntushobora kumenya uri kuraja. Ibi sindiko ndabivuga mu rwego rwa business canke rw'ubuzima busanzwe ngo navuye hasi ndatera imbere ndaduga, no, ndiko ndavuga iyo wavuye. Wewe wavuye ku Mana. Imana niyo yavuze ati ni vyiza wewe yuko ubaho, irakurema, ibona umuryango umwe runaka irawizera, yemera we kuvukira muri urya muryango. Yesu nashimwe. Hama urakura, mission mbega yawe yakuzanye ngaha kuri iyi si uriko urayikora, canke uzoba muri ba bantu bananiwe gukora mission? Umaze kuvukira mu urya muryango, uyu munsi uri muri mission niyahera uzosubira iyo waje uzananye, wavuye muri iri vu uzosubira mu ivu.
uyu mubiri pe uzosubira mu ivu, ariko impwemu zawe, ubugingo bwiwe bwaje buva ku Mana, uzosubira ku Mana nimba warakoreye Imana vy'ukuri, nimba uri umwana w'Imana vy'ukuri, nimba urongorwa n'Imana vy'ukuri. Ariko uribuka iyo wavuye, uribuka wewe ko waje uvuye ku Mana, uribuka wewe ko ufise ishusho y'Imana. Iyo rero bariko barakubwira ati Yesu araje, Yesu araje, kandi ntazoteba, baba bariko baravuga ubutumwa bakangurira abantu uti yemwe mwebwe mutarihana, nimwihane, nimwihane, Yesu araje. Kuko Yesu niyaza ntizoba ari kuzoba ari uguseka, kunezerwa, no, kuzoba ari uguseka no kunezerwa. Oya, hariho abantu bazoseka, bazonezerwa, bazotamba bagatarika, hazoba amaborogo, abandi bazorira, abandi bazotakamba, ariko ntibumvigwe. Kubera iki? Kubera batari muri Kristo Yesu. Turabe kuri Nowa n'ubundi, burya Nowa umuryango wiwe na Nowa n'abana bari mu munezero udasanzwe. Kubera iki? Kuko bo bari bibereye mu bwato, ariko abandi bariko bararira, baboroga, batakamba, bahamagara Nowa, avuga ati oya, Yesu je nugaye, ntazi sishobora kugurura. Kuko Imana yugaye, nta muntu n'umwe ashobora kugurura. Abandi baraboroga mu gihe Nowa yari ameze neza, ariko arasenga Imana anezerwa, avuga ati kabisa Imana yacu ihimbazwe, bahimbaza Imana batazira Imana. Muri iki gihe nimba utari mu bwato bwitwa Yesu Kristo, ndakubwiza ukuri, Yesu araje. Yesu ntazoza rero nkaho irya shusho tubona mu gihe Nowa umwuzure wateye. Yesu n'igisaha ariko araza ku bantu bamwe bariko baramubona. Kumbure ntarashika iwawe, umubonesha amaso. Yesu araje. Navuze iri jambo, nimba urupfu uri hafi yawe, mugendana na Yesu, muragenda. Ariko Yesu agendana nabo bose bagize gute, bamwakiriye. Ariko nimba utaramwakira, uramukeneye, kuko igihe cyose urupfu ruzoza uri umwana w'Imana, ruza rugutwara kuri Kristo Yesu, mukamubona. Uyu munsi Yesu ariko arashika kuri buri muntu. Niyo mpamvu wumva hari amajambo abantu bakoresha ngo yatashe. Umuntu gutaha bitandukanye no gupfa. Umuntu ataha ni umuntu asanzwe afise ahaba. Ese wewe urafise muhira? Urafise aho uba? Urafise aho uzotaha? Rero kuza kwa Yesu kuri wewe, azoza kugutwara agutwaye muhira, agutahane. Niyo mpamvu abantu baca bavuga ngo yatashe. Ariko Yesu ntazozira icyarimwe atora abantu ikivunga ngo bose baratashe. Ngo Yesu ariko araza ku muntu mwumwe. Ariko azogera igihe abantu bamubonesha amaso bose, bamubonesha amaso. Niyo mpamvu navuze ati sinizera, sinibaza yuko wewe na jewe uzogera amahirwe yo kumubona ku bicu hariya hejuru. Ibyo sindavyibaza, ivyo sindavyibaza kabisa. Ese by'ukuri mu buzima bwawe uribaza ejo uzobahe? Inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima, ahantu amamodoka adashobora gukora, aho amafaranga adakora, aho amafeza n'amazahabu adakora. Ibyo byose nta gaciro bigirayo.
ubwo butunzi bwose waruhiye buhinduka ubusa ububona, ukabisiga hariya. Hariho agafoto ndibaza mukunze kubona ku ma Facebook kazunguruka, umugabo abapfuye hama akagenda yikoreye amafaranga yose, hama akagenda agaca asanga ikigunguzi cy'amafaranga kiri ahantu n'ibisakosha bifise gutya mu maboko cy'amafaranga. Imbere y'ikinogo haba hagaze umuntu yambaye ibihuzu vyirabura, sinzi abantu bakunda kuraba amafilime, ibintu reka tuvuge nka Halloween, bageranije nk'ishetani gifise uruhavyo rurerure, ahagaze nk'uko afise n'icyo gihavyo, agaca amubwira ati nyakubahwa, aya mafaranga ntiyemerewe kwinjira ngaha. Aho ni hehe? Ni mumva. Ti ayo yasiga ngaha. Nyamugabo akaraba ati izi noti ndazisige ngaha, ariko nta yandi mahita amutegerezwa kuyasiga ngaha ku musozi kugira winjire mu mva. Amafaranga ugasanga niyo ariko araguteranya n'umuntu, amafaranga ugasanga niyo ariko arakubuza ijuru, kandi mu by'ukuri mu ijuru amafaranga atazokora. Mu ijuru hazoba hari ubundi buzima butandukanye n'ubu buzima tubayemo, kandi nta byo kuvuga ngo hariyo umutunzi wa mbere, hari iki, hari ufise amafaranga menshi n'ibindi. Wapi, ivyo mu ijuru ntibizobaye. Ariko ico nizera neza, haravuga ngo Bibiliya iravuga neza ngo abashikanye abandi mu kugororoka ko abo bazokwaka inyenyeri. Yesu nashimwe. Mbere inyungu zacu nizihe? Inyungu dukwiye kuzironderera canke kuzishira cane mu Mana kuruta gukoresha inguvu zawe zose uriko urakorera ivy'isi gusa, utibuka Imana. Turiko turigisha abantu ngo nimukore, gukora ni vyiza, ariko ukora ukorera Imana, gukora uri umukozi w'Imana, gukora urongorwa n'Imana, gukora uri umwana w'Imana ni vyiza kurusha. Ni vyiza kurusha. Nta kintu kiryoshe kuri iyi si nko kubaho uri umuntu ufise amahoro yo mu mutima. Amafaranga ntiyigera guha amahoro yo mu mutima. Amafaranga ntiyigera atanga amahoro yo mu mutima. Ubwo rero n'ubutunzi bwa mbere dukwiye kugwanira, tugaharanira kurusha uko twoharanira ibindi vyose. Kandi ntushobora kuronka amahoro yo mu mutima uri umunyavyaha. Ntibishoboka. Aho uvuze ngo birashoboka, mvuga ati ijambo ry'Imana ryo baribesha. Kuko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo nta mahoro y'umunyavyaha. Ko niko Uwiteka kandi Uhoraho avuze. Umunyavyaha ntiyigera agira amahoro. Niwabona ata mahoro uri kurabona mu buzima bw'iwawe bwa buri munsi, ibaze niki coba cyatumye ubura amahoro. Kuko umugabane w'abana b'Imana n'amahoro. Amahoro atava ku mafaranga menshi, amahoro atava ku modoka, amahoro atava ku nzu, amahoro atava ku byubahiro n'ibindi. Amahoro ava kuri Kristo Yesu. Nta kintu kiryoshe kubaho ufise amahoro yo mu mutima, wumva umutima wawe utakwagiriza icaha, ikibi wakoreye runaka na runaka, ku buryo umubona ugaca hirya ugahunga. Hari igihe ugira nk'ideni ikakubuza amahoro.
udutakambira Imana ati ndakwinginze Imana fasha rino deni rimveko, kuko uhuye na mwene ryo ubuheraniye utangura gukora ibiharuro ukuntu uza guhindura inzira kugira ngo murengane. Umuntu ashobora kubura amahoro kubera ivyaha yakoze, abantu yishe, abantu yivye, inda yakuyemo, ubugome yagiriye abantu, ibiki bibi vyinshi kamubuza amahoro. Ariko iyo ufise Kristo Yesu araza mu buzima bwawe ugacamara ivyo bintu byose akaguha amahoro mu mutima, kuko aca kubwira ati humura mwana wanjye ndakubabariye, ivyo vyose wakoze, ivyaha vyawe vyose vyo utamenya babihariwe, uyu munsi tuza ndaguhaye amahoro hamwe atarayabisi batanga. Kuko nubwo wokora ikosa Yesu ntagaruka aca kwibutsa ngo uribuka iyo waje uva, uribuka ivyo nagukoreye, uribuka ibi na biriya, none n'ubu arasubira? Ntavyo akora. Haleluya! Uwo mwami wacu ntavyo akora, yaguhariye aribagira vyose akavyibagira. Yesu nashimwe. Kandi mu vy'ukuri ni vyiza kuba mu Mana, kuko tuba dufise ivyizigiro yuko tuzoba mw'ijuru, nubwo wopfa wewe ugenda mw'ijuru, kuko wamaze gutahura ko Kristo yaje ngaha muri ubu buzima gupfa no kubabazwa no kwambara ubusa n'ibindi vyose akabikora mu gishingo cawe kugira ngo uronke ijuru. Rero iyo umaze kumwakira uba ufise ivyizigiro vyo kumubona, vyo kubana nawe mw'ijuru yawe. Yarabivuze neza ngo ndagiye kubategurira hanyu, ariko sindabasize mwenyene, kandi nzogaruka kubajana kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Rero Yesu araza agatora umuntu umwe akamujana ahari, ariko uyu n'umugabane w'abana b'Imana gusa. Ariko n'ubundi na Satani na wene araza agatora abiwe abamukurikiye. Nimba Yesu avuze ngo kwa data hari amazu menshi nzogaruka kubajana, mu vy'ukuri bisigura yuko hari ikibanza dufise aho Yesu ari natwe tuzohaba. Yesu nashimwe. Yesu akoresha iyi mvugo y'amazu kugira ngo tubitahure, akoresha ibintu bifadika, ibintu tuzi tumenyereye kugira ngo tubashe gutahura, twumve yuko tuzoronka amazu juru. Ariko vy'ukuri si vya bintu vyo kuvuga ngo gutanga ibi n'ibi ngo bariko baraduza amatafari n'ibindi n'ibindi, vyo ni kinyoma. Abandi numvise bavuga ngo je shaka gupfa kakanya ngo kuko ngo Yesu yoca ngira umuyede wo kubakira abandi, ivyo vyose ni binyoma. Aya mazu nta muntu n'umwe azi ukuntu yubase, nta muntu n'umwe azi ayariyo, nta n'umwe yazi. Ariko ico tuzi nuko aho Yesu ari natwe ariho tuzoba. Rero n'umuntu ari muri Satani atarizera Imana kanka kwizera Kristo, uwo nawe azoba aho Satani ari, na Satani yarabateguriye aho bazoba bari. Rero ni vyiza yuko uhungira mu Mana. Hari ijambo rimwe rica rivuga ngo hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Nimbere ijambo rivuze ngo hahigwa abapfa bapfira mu mwami Yesu, haca haba irindi rivuga ngo haragowe abapfa bapfira mu mwami Satani, kuko bazoja kubona ibibazo, bazototezwa, bazomererwa nabi, nta mahoro bazokwigera bagira iyo bari na mubabaro gusa. Imana idufashe cyane. Rero kuba muri Kristo Yesu
biraduha ivyizigiro byo kubona ijuru, byo kubona Imana, ukagira amahoro, ukabona ati inzira nafashe basha, nta kintu na kimwe coyintuba, uvyanke uvyemere, inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kandi gutegura ubu buzima bw'ejo hazoza uzobamo inyuma y'ubu buzima, ntubutegura wapfuye. Hari ikinyoma gikomeye cyane ku maziko canke ku marimbi, reka ndavyitwa uko. Sanga umuntu ariko aramumenako ibizi mw'isandugu baririmba indirimbo ko heza ni mw'ijuru, ntuzi ibikorwa vyiwe, ntuzi uwo muntu nimba akijijwe, yaba akijijwe canke adakijijwe, wumva ngo tuzohurirayo bagenzi ngo heza ni mw'ijuru. Kandi iryo juru nta n'iryazi, kandi iryo juru ntazi n'uwo muntu aritanga. Waragiye mbese kumubwira ubutumwa bwiza avuga ati genda hiyo, uwo Yesu je nawe nyeneye, ariko amaze gupfa ugasanga akavuga ngo tuzohurirayo, kazana amazi ngo ariko aramenako, ngo ubu ngo aragiye ngo mw'ijuru. Imana idufashe cyane. Ugasanga bariko barasenga amasengesho Bibiliya ngaho bariko barasoma ngo aragiye mw'ijuru. Kirya ni kinyoma kugira ngo bahumurize imitima y'abantu bari hajya, ariko siko kuri. Umuntu apfuye adafise Yesu Kristo, umenye yuko ivyo birangiye, ivyiwe biba biheze, biba biheze. Ayo mazi si yaguha iryo juru, ayo masengesho bagusengera si yaguha ijuru. Kuko Bibiliya iravuga neza ngo niwizeresha umutima wawe ukatuza akanwa kawe ko Kristo Yesu ari umwana w'Imana yapfuye akazuka, uzobakiza. Yohana 14:6 avuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ukuri, ntawe ushika kwa Data atamujanye. None ni gute woca umbwira ngo ujya muntu yase kwakira Yesu Kristo arapfuye umumenyi k'amazi ngo aragiye mu ijuru? Ntibibaho, ntibishoboka abe namba, ntibishoboka. Yesu ariko araza kuri buri muntu umwe ku giti c'umuntu uwo ari we wese. Yesu ariko araza ku muntu umwe. Igihe Yesu azoza ngo abantu bose bamubone uko, kiragera pe, nikiragera kandi kiracari kure. Ico gihe nikiragera, kiragera. Kuko iyo gihe nicyage mbese nitwabona na Antikristo amaze kuza gukora ku mugaragaro, aho tuzovuga ati igihe kiko kiregereza. Ariko uwo Antikristo ariko akorera mu manyanga menshi, mu mayobere menshi, ntushobora kubona ati afadika ngaha, no, kuko mu madini umusangayo ahantu hose, mu ma department menshi umusangamwe ahantu hose. Ntaravuga ati jewe ndi ngaha abantu bose bamubone akore ku mugaragaro, ariko barakinyegeza. Rero niyo mpamvu Yesu kuboneka ku mugaragaro ku amaso yose amubone ataragera. Musi Yesu ariko araza, Yesu ariko araza kuri buri muntu umwe. Reka ndabereke impamvu Yesu ariko araza muri ubwo buryo. Yesu yaravuze neza ngo babiri bazoba bariko bararima mu ishamba bari kumwe, umwe agenda iyo ndasigana. Yesu nashimwe. Ariko biwe ntavyo urabona ukuntu abantu baba bicaye mu modoka ari babiri canke bane, bangahe bakagenda abandi bagasigara. None muri bajya bose kubera ya accident yabaye, wibaza yuko ngo ni Satani abikoze canke ngo ni Imana ibikoze? No, buri muntu hari igare igiwe niko Abanyarwanda bakunda kuvuga. Hari ikintu kizotuma agenda mu ijuru kandi cyarateguwe. Shobora kuba ari muri accident gafuga ataha pe, kagenda mu ijuru abandi bagasigara. Mwari kumwe muri abantu bangahe? Babiri, batatu, bane.
ariko babiri baragiye, uyundi umwe arasigaye cyangwa babiri barasigaye. Ntitubihakanye yuko Satani ashobora kwiba abantu muri ubwo buryo, ariko mu by'ukuri abantu bagira amakisita bapfa si uko bose baba batewe na Satani. Rimwe na rimwe hari igihe duha icyubahiro Satani adafise, ibikorwa by'Imana ugasanga turiko turabyitirira Satani. Kubera iki? Amaso yacu hariho ukuntu atarahumuka. Buri muntu wese afise igare ryiwe rizomutahana canke imodoka yiwe izomutahana. Kuba ari ingwara, aksida, kuryama ugasinzira ukisanga wapfuye, n'ibindi byose birahari. Rero ivyo nta muntu n'umwe abizi uretse Imana gusa. Ariko iri jambo muryibuke ryo muri Matayo, babiri bazoba bariko barakora, babiri bari ku rusenge bariko barakorera hamwe, umwe agenda uyundi asigare. Ni bangahe baba bari ku rusenge, umwe ugasanga arakorotse aciye apfa, canke bakorotse ari babiri ariko umwe agacapfa uyundi we watapfuye. Ivyo ntuzoce wihuta wibaze ngo ni Satani, ahubwo uzovyibaze mu buryo bubiri. By'ukuri niyo aba ari umuntu azi Imana, uzoce wibaza ati ese yoba atashe usenge n'Imana yibaze. Ariko uwo muntu aciye apfa usanze atarazi Imana, uzovuga ati tayari yo Satani aramwivye. Ariko ari umuntu azi Imana, ari umuntu akijijwe, ibyo ni gare yiwe. Ndibaza ibi bintu tuzobiganirako, tuzobikorera ikiganiro kugira abantu babitahure neza. Bibiri bana bivuga ngo umuvyeyi azoba ahetse umwana, umwana agende mama we wasigare, canke mama we wagende umwana asigare. Ivyo ntavyo mwe murabona? Umuntu agira aksida ari umuvyeyi, umwana akagenda, umuvyeyi we agasigara akomeye ameze neza, canke umuvyeyi akagenda umwana agasigara ameze neza ata kibazo na kimwe. Ivyo rero bica bigufasha kugira ubitahure, kuraba icambere uyu muntu yarakijijwe cane. Amaze kuba yarakijijwe bica biguha kuraba ese Mana byoba aricyo gare giwe cyo ukataha Yesu bimeze gute. Burya hagica ubona umuco. Yesu nashimwe. Yesu ntariko araza mu buryo abantu bamwitezemo, ariko Yesu ariko arakora n'ubundi mu buryo abantu bamubona ntibibaze ko ari nawe. Uyu munsi ndakubwiza ukuri, Yesu aje mu madini, amadini menshi atonamumenye. Hari amadini menshi atomenye Yesu, kuri kurara ibikorwa biriko birakorerwa mu madini. Yesu aje yambaye umubiri, abantu benshi ntibamumenye, kuko Yesu ntazoza yambaye izo koti. Aho uyu munsi mu madini usanga turiko turaha icubahiro abantu bambaye amakoti gusa, ariko umuntu yaje yambaye n'abatandika amambira afise kamuraba nk'icimba yase kamufata nabi. Yesu agiye kuza azoza muri burya buryo abantu batamenyereye. Yesu aje uyu munsi usanga abantu bamutaye inyuma hariya. Mwibuke ko hari umugani umwana ubukwe bw'umwana w'umwami, umugani abantu barawibuka, ugenda uwusoma baza kumva ibintu ariko ndavuga. Yesu nashimwe. Imana idufashe cyane, ariko nagira ngo ndakubwire Yesu
isaha n'isaha urashobora kumubona mu buzima bwawe aje. Urashobora kumubona mu buzima bwawe. Nk'uko utazi umunsi wo gupfa kwawe, niko utazi umunsi uzobonera ko Yesu aje. Ariko nagira ndakubwire, Yesu araje kandi ari hafi. Yesu araje kandi ari hafi. Ivyo ukora vyose umenye ko Yesu ari hafi. Kuko umenye ko Yesu ari hafi biragufasha kubaho ubuzima bwejejwe. Biragufasha kubaho ubuzima butunganye. Ariko mu gihe utaramenya ibi bintu biba bigoye. Kuko iki kibazo umuntu akikubajije ati ese uyu mwanya upfuye woja he? By'ukuri biragoye guca utubwira ati je noja aha uku n'uku n'uku, no. Biragoye kuko ubanza kwiyumvira. Ariko by'ukuri umuntu afise muri Kristo Yesu arazi neza ko nubwo Yesu yuzuye ubunyene uzogenda umutima wawe uraho. Ivyo ukora byose zirikana yuko umunsi umwe Yesu agiye kuza. Yesu agiye kukuzira. Ese uyu munsi upfuye woja he? Ubona woja mu ijuru, ubona Yesu yo kwakira cyane. Ni mu mutima wawe kubwira ngo oya, ihane mu vyaha, kizwe. Yesu akugirire neza, wandikwe mu gitabo c'ubugingo, uve mu gitabo c'urupfu. Yesu naje. Kadusome rino jambo tazi ibyo byonyene. Zaguhereza ko ivyahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 11 haravuga ngo ugabitanya nashishikare agabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororotse, uwera nashishikare yezwe. Nimba uri umuntu ngo ugabitsanya, shishikara ugabitanye. Nimba wibereye mu vyaha, shishikara wibereye mu vyaha vy'iwawe. Nimba wejejwe, shishikara wezwe. Kandi nimba wera, shishikare wezwe kabisa. Nimba uri umugororotsi, ntucike intege, ubandanye kubaho ubuzima ugize gute ugororotse buhimbara Imana. None ni iki gice gikurikira inyuma y'ivyo byose? 12 hacavuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Nimba wewe ugororotse, impembo yawe iraje, ingero yawe iraje. Nimba ugabitsanya, ingero yawe iraje. Nimba wera, ingero yawe iraje. Kristo aravuze ngo azoza guhemba umuntu wese. Nta numwe atazohemba. Guhemba umuntu yakoze. Ushobora guhemba umuntu atakoze. Rero nimba wakoze ivyo Imana ishaka, impembo yawe irahari. Nimba wakoze ivyo Imana irashaka, impembo yawe irahari. Rero Yesu ariko aratera intege buri muntu wese bitewe n'ivyo ariko arakora n'uruhande arimo. Uwera nashishikare yezwe, n'uwanduye nashishikare yandure. Impembo zanyu mwese murazihabwa vuba. Vuba araje ahembe buri muntu wese, nta numwe azokwiba umushahara wiwe. Yaciye avuga ku murongo wa 14 abantu b'abahigwe abaribo.
abantu bahiriwe si ba bandi batunze, si ba bandi bafise ibifaranga, si ba bandi bafise ibizu, si ba bandi bafise banke zuzuye inoti. No, si barya bahiriwe. Si bo Yesu ngaha yavuze, ahubwo yavuze ngo ku murongo wa 14 hahigwa abamesuye imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashikire ku mugwa, bashikire kuri wa mugwa. Avyumvise abahigwa bari bo n'abantu bose, abantu bahiriwe bamesuye imvune zabo. Mu yandi majambo, imyambaro yabo, abantu ibikorwa vyabo bitunganye, abantu imitima yabo yejejwe, abantu bari mu Mana. Aba n'abana b'Imana ariko aravuga, kuko abana b'Imana nibo bamesuye imvune zabo mu maraso ya Kristo Yesu. Rero umugabane Yesu amaze kurira n'uyuhe, bazoca begera kuri cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashikiye kuri wa mugwa. Uwo mugwa ni umugwa wera, umugwa wo mw'ijuru, ahantu Imana yagusezeraniye, aho Yesu yagusezeraniye ngo ndagiye kandi nzogaruka kubajyana kugira ngo aho ndi nawe abe ariho uba. Ese imyambaro yawe irera? Imyambaro yawe irera? Nimba itera, haracyari amahirwe. 15 inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kuresha akabikora. Izi mbwa, aba barozi, abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana nabo bantu bose batazi Imana, bantu bose bariko barakoreshwa na Satani. Abantu bariko barakoreshwa na Satani, yaba abo bantu biyita abakozi b'Imana ari abafeke, uwo bari mu barozi, bari mu mbwa, bashakanye n'ibindi byose, abo bose bazoba hariya hanze. Umuntu wese atari muri Kristo Yesu bazoba hariya hanze, hari ibyo bintu byose. Imana igufasha vy'ukuri. Nimba uri kurankurikirana, nagira ngo uharanire wewe kuzokwegera ico giti cy'ubugingo, witandukanye n'ikintu cyose cyo gukura imbere ya Kristo. Ikintu cyose cyo gukura mu Mana witandukanye naco, utitaye ku gaciro kacu kuco cyarico, ariko witandukanye n'ico kintu. Ndakubwiza ukuri, birababaje kuba warakoreye Imana canke warizeye Imana ariko ukisanga ubaye muri ba bantu Yesu avuga ngo yenda sinigeze ndakumenya. N'igihombo komeye, igihombo kibabaje. Uharanire gukorera Imana, uharanire kuzobona Kristo, uharanire kuzohubona umwami wawe, uharanire kuzokwegera ico giti cy'ubugingo n'uwo mugwa kubamo. Yesu niyaza kugutwara, kuko nta wundi azogutwara uretse Kristo, kandi Yesu ntazogutwara n'umuryango wawe wose, azogutwara wewe. Kujya wamwizeye, kujya wamwakiriye, niko azokuzira wewe, niko azogutwara, niko azokwakira. Tumarukirize ngaha. Imana ibahe umugisha. Ariko uharanire kwama imvune zawe zimesuye, kunigwo rufunguzo. Amaraso ya Yesu Kristo aba hari umwanya wose kugira ngo akweze. Mesura
n'imvune zawe umwanya wose. Imana iduhanure umugisha. Kize ni cya gihe cyiza cy'umuntu yifuza kwakira Yesu. Nimba utarakira Yesu Kristo, igihe cyawe wizeresha umutima wawe, watuza akanwa kawe, hama Yesu aguha ubugingo. Yesu amesure izo mvune zawe, amaraso yiwe arahaye kumwizera gusa. Vuga ati mwami Yesu, menye neza ko wapfuye ku musaraba, zira ibyaha byanje. Uyu munsi ndizeye natuje akanwa kanje ko uri umwana w'Imana. Yesu yasabye amaraso yawe anyoze yantunganye, nkure k'umuvumo ingoyi zose za Satani. Reka amaraso yawe acagagura imigozi yose yantuza mu mwasi Satani. Futa izina ryanje mu gitabo c'urupfu, yandike mu gitabo c'ubugingo. Ubu uyu munsi yahakanye Satani n'ibikorwa bibi vyiwe vyose. Yesu akwakiriye imbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ganza utegeke mu buzima bwanje undongore. Urakoze mwami, ndakwihaye ingwaye zose. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ungize widegenza kumbohoye kumbaye icyaremwe gishaje. Urakoze mwami Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha nshuti mukuru wasomyemo ayo majambo. Mu by'ukuri uyu mwanya nubwo wopfa ufise ijuru. Yesu yaravuze neza ngo ufise uwo mwana afise ubugingo, kandi uwo mwana agize uwidegenza azoba uwidegenza by'ukuri. Rero uyu munsi umenye neza ko izina ryawe riri mu gitabo c'ubugingo. Utangure kubaho umuntu yizera Imana nk'umuntu yihanye, umuntu yakijijwe. Yesu nashimye inzira mbi wabamwe wagenderamo zireke. Utangure kubaho nk'abana b'Imana, usenge, usome ijambo ry'Imana. Hama akeneye eglise ukuriramo impwemu, batizwa mu mazi menshi. Hama ukeneye ko tugufasha, hari eglise, hari gusengerwa n'ibindi byose cyane kubatizwa. Nimero ziri ngaho ashobora kuvugisha bagufasha. Yesu nashimwe. Rero Imana iguhe umugisha kandi ukomeze mu rugendo watanguye. Rero kashimira abantu mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ndabasaba kutakigihereranya mu gisangiza abandi, kandi mugitange no mu magurupe yanyuma murimo agipostinga mu postinge. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge duheze ikiganiro cacu, ariko ufise ikintu cyo cyose wifuza kubaza, nimero ziba zihari, ntimwitinye. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kugira neza kwawe, ubuntu n'urukundo rwawe. Tugushimiye ukuntu watanze Kristo Yesu kugira ngo adupfire, aducungure. Amaraso yiwe mwami agumeho ku bwacu umwanya wose, tugume twera kuko nawe uri uwera Mana. Mana turagushimiye ku gikorwa wakoze tutari kwishoboza. Reka Uwiteka Imana ubandanye kuvugana n'imitima ya benshi. Mpemu abandanye kwigisha abadukurikiye mwami bose, kugira ngo batahure ibikorwa byawe mwami Imana. Urakoze mwami, uhaye icubahiro. Reka mwami Imana ndabasengera amaraso yawe kugira abandanye kubeza no kubatunganya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo baze bakubone, baze begere igiti c'ubugingo, baze babone wamugwa mu izina rya Yesu. Konsengeye n'uwo muntu yafashe ingingo gukizwa uyu munsi Mana, kugira ngo umurinde umukomeze maze akubone. Urakoze Mana.
urindire mu bubasha n'ubushobozi bwawe umurongowe uzoba ukoze Yesu. Ndagushimye ndaguhimbaje, icubahiro nicawe mu izina rya Yesu Kristo. Bisavye Imana, amen.